kuri mwese mushishikara mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage turabahaye ikaze mu kiganiro canyu ubwenge nibwo butunzi. Nkuko twababwiye muri kino kiganiro umuntu ashishikara akurikirana abantu bafise ivyo bariko barakora, umuntu akabigirako ndetse akahamenyera ibitari bike. Kuri uno munsi twashoboye kugendera ishirahamwe mwese muzi Otraco rijejwe kunguruza abantu n'ibintu. Murazi neza ko umuntu afise amafaranga ntaba yikwije, ariko arakwiye kuronka ingene ashobora kwiyunguruza naco ni kimwe mu bintu bituma umuntu atera imbere. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumire asanzwe arongoye iri shirahamwe. Tudatevye tugomba tumuhe ikaze mutumire wacu, widondore abariko baratwitegereza badukurikirana kuri televiziyo Heritage. Mbega bita gute, mwidondoro wanyu ni umeze gute? Murakoze cyane, nanje ndabahaye ikaze aho muze kutugendera kugira ngo tuyage muri iki kiganiro tugiye kuremesha. Nitwa Albert Maniratunga, nkaba ndi umuyobozi mukuru w'urwego rujejwe gutwara abantu. Hakaba hari n'urundi rwego nabwo rujejwe gutanga ico bita certificat de contrôle technique, mu kugira ngo twubahirize ya programme y'igihugu, ni programme y'ibihugu vyose mw'isi yose yerekeye kurwanya impanuka zitewe n'amasanganya y'imiduga, arivyo bita ko certificat de contrôle technique. Donc dukorera mu nzego zibiri. Jewe rero nkaba narize ibintu vya transport et logistique, nkaba navyize mu Bufaransa. Nagize ibintu vya transport multimodal, donc transport aérien, transport maritime na transport routier. Mugabo transport aérien niho nagize module y'ibyo bita ntuze gestion des aéroports. Rero bikaba byaratumye mu Bufaransa nabaye imyaka 25, narakoze ku kibuga c'indege Roissy Charles de Gaulle Paris imyaka 15. Hanyuma igihugu kirangomwa mu gihe ubutegetsi bushasha bwari buhageze muri 2005. Barampamagara ati ngwino ubwo bwenge bwanyu muvanye hanze mu bushire mu gihugu. Hanyuma baca banjana kuri aeroport, nyanicubahiro mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Kuri aeroport rero nahamaze imyaka 10, hama imyaka 10 naho ndayikwije. Ubu naho nyanicubahiro Petero Nkurunziza arongeye kumpa ikindi cizere, ati genda hariya muri Otraco naho kubera ko ari toujours muri mon domaine, ati murabukuntu namuhanagura. Ego, muratubwiye ko witwa Albert Maniratunga, kandi turumva ko waje gaha muri Otraco umvuye hariya muri aeroport. Mbega none ngaha hantu wasanze hameze gute? Bwa mbere ko uhashika byari bimeze gute, n'umunsi bimeze gute? Imbere yuko mpashika nasanze ari ahantu, murabona kira domaine yose irafise ukuntu ikora. Kwa kundi ikora rero mu majambere tugezeho ikorera ku ma norme standard. Ukuntu muri transport public bakora muri Etats-Unis, mu Bufaransa, muri Kenya no muri Australia no mu Bushinwa ni kimwe. Ukuntu bagira contrôle technique, donc babikora kugira ngo bubahirize ya politique ya maguverinoma kugira ngo bagwanye impanuka zitewe n'amasanganya y'imiduga, ni kimwe vyose. Hariho nasanze ivyo bintu batavyubahiriza, hariho ibintu vy'amafraude. Donc ugasanga certificat contrôle technique surtout kurabona ni ibintu vya sécurité, ugasanga babizikura mu buyenzi. Ugasanga anya ntiyashika nasanze hari abantu bita ngo aba commissionnaire. Wasanga nk'abantu aho kugira ngo imodoka bayizane ije ku kinogo bayikorere diagnostic, baraba ati imodoka irakwije vyangombwa irashobora kugenda ku mabarabara yo mu gihugu nditeze impanuka. Ugasanga ayo mamodoka ntazi, ugasanga ayo certificat de contrôle technique barabahaye, zimwe zigakorerwa mu buyenzi. Niziramutse zikozwe mu buryo ugasanga akenshi ni ibintu bitaciye mu mategeko. Tugeze ngaha rero twaciye dushiraho ibintu bitatu. Ikintu bita rigueur, ikintu bita discipline, n'ikintu bita ordre.
donc twarahanye twihanukiriye dukurikije amategeko hanyuma tukumvisha abantu bose yuko niba mwebwe muri ko murakorera leta muri ko murakorera abanyagihugu na mwebwe muri ko murikorera donc no kuvuga yuko iryo terambere turondera si ry'umuntu ni igihugu ni cy'abanyagihugu mwebwe rero mukaba muri ko muragenda muri bakaboko mugenda mwiba amahera ni nka abantu burira ku giti kiri amashami bakurina imisumeno ugasanga bose bicaye kuri ya mashami bariko barayakata kandi bayicaye ko bose bagaca bako ndavuga nti iri shirahamwe rero rya leta iyi office de transport en commun mubandanije gutyo mwese tizoce kugara mugabo abaza babyugarisha ni mwebwe mugabo rero ntidushobora kubemerera kuko naho vyoba ari ivy'iwawe ndushobora kugenda ngo bihombeshe kira kintu cyose gisaba inyungu kugira ngo utere imbere aho rero twarahanye tureradika ibiki ariko twaragize politique de prévention kugira ngo dukoreshe amanama abakozi tubategure tubahimirize mbo nk'ubusuma novuga bwari ku rugero 80% ubu novuga yuko rusigaye ku 10% kuko twarahanye twihanukiriye kandi tukabumvisha yuko ati aya mafaranga naho yobijana mufashe mukiba mugasahura y'igihugu donc na y'igihugu twebwe ntituzobafata nk'abasuma tuzobafata nk'abansi b'igihugu ivyo rero byaradufashije kugira ngo nanone bya bindi bwa bwenge twakuye hanze kubera ko turaba specialiste muri aya madomaine duca tugenda dukorera ku norme standard twasanze Otraco itari muri ryashira hamwe mpuzamakungu Union Internationale de Transport Public nico kintu ca mbere nanyarukiye kugira ngo Uburundi ndabushiremo ubu kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Otraco Uburundi buri muri Union Internationale de Transport Public isiege iri i Bruxelles hanyuma ikindi kintu naco nasanze abantu badatahura neza n'amategeko au norme standard mpuzamakungu donc twebwe dukorera no ku mategeko abiri rimwe ni mpuzamakungu ico bita le codage de la route mondiale donc ni le code de la route donc yisi yose donc iyo ni convention de Genève donc yitariki 19 ukwezi kw'icenda igihumbi kimwe amajana 949 hanyuma rero iyo code mondiale igaca yisunga le code national ya de la route y'u Burundi donc yo mu 2012 izo code zose rero le code de la route yisunga iyo code yisi yose ya convention de Genève nsanga hano n'abafise amamodoka benshi ntibayatahura ayo mategeko ubu rero turagerageza kugira ngo dushireho ama norme standard kugira ngo ibintu bigende neza Uburundi muri region kugira ngo batubone yuko natwe turi ku muvuduko turi kumwe n'abandi muri ya ntango yo kugenda ku majambere yego muratubwiye ko hariho ivyo muri ko murahindura mu bijanye n'ingene abakozi bakora uno munsi hari ikintu kiriko kirahinduka dushaka kubabaza mbega muravye urabona abarundi canke abanyafrika barakunda gutwara imodoka zapfuye zimeze nabi kandi mu byo mujejwe no kurwanya impanuka mbega murabona ko hari ikintu kiriko kirahinduka ko tubona abashoferi hari gihe batwara imodoka ikagwa mu nzira canke ikazubonera hagaze mu nzira hari ikintu mubona kiriko kirahinduka mukorana gute n'abajejwe uruja n'uruza rw'abantu bo ico ni kibazo gikomeye cyane kubera yuko mu Burundi hari ikibazo c'ubukene mugabo rero kubera ko Kenya sukuvuga yuko uzohora wambara imbuzi cafuye y'ubukene ico nico kibazo mu Burundi dufise kubera bwa bukene duca tugenda nk'ibi bintu byo gutwara amamodoka ukasanga abantu bagiye kugira ama importation ya mamodoka taxi yase taxi Coaster nibindi ugasanga bazanye donc ya mamodoka ashaje kuko agugwa make kandi rero ugasanga na mamodoka adakurikije amategeko uravye ukuntu twebwe mwibarabara mu kugenda ukuntu imodoka zibisikana twebwe ni mu buryo mugabo bo bazana amamodoka
muri ya mabarabara mu kubisikana ari mu kubamfu rero iyo ni systeme anglo-saxon ni nko muri East African Community muri za Kenya, Uganda, Tanzania mugabo twebwe ni mu buryo rero ni systeme francophone icyo gihe rero ugasanga ingorane zica zitera ni côté sécurité rero ugasanga ya modoka abantu ingenzi bariko bavira mu ibarabara ku buryo ijya modoka ivuye inyuma cyangwa ivuye inyuma hariya kuri meme ntuze ishobora kubahitana bigatera amasanganya ivyo bintu rero ni bintu leta iriko iragwanya kandi biriko biragenda neza tugasaba yuko natwebwe tujejwe ibyo bintu bya control technique yuko leta yoshiramo akariro kugira ngo ubu amamodoka yose boza kwimporta kugira ngo atwara abantu uruja n'uruza abe amamodoka afise donc vola donc mu buryo kugira ngo twubahirize byabisikanya mu mabarabara muri systeme francophone ariko bijya bintu biri muri systeme anglo-saxon ndibiri approprié donc ndibyemewe hano muri iki gihugu ibindi nabyo rero nukurira bwa bukene ugasanga izo modoka zirashaje mugabo rero twebwe ingufu turiko turashiramo nakariro turiko turashiramo no kugira ngo mu kuzikontrola turazikarira cyane kwa kuzikarira cyane rero abantu badufasha kugira ngo iryo tegeko no code de la route dije mu ngiro y'u Burundi kandi natwe tugende muri ya norme standard kuko nk'ubu hariho n'ikindi kintu bariko baradukubitira muri East African Community ni harmonization kugira ngo uko muri Kenya bakora muri Uganda bakora Tanzania mu Rwanda uko bakora no mu Burundi abariko dukora donc tugende ku niveau standard amwe ntihagire ubusigara inyuma cyangwa ntihagire ubusiga uwundi ivyo navyo ni ibintu turiko turijukira kugira ngo tubigereho ni navyo turiko turakora mugabo rero muri bwa bukene rero ugasanga izo modoka zishaje abadufasha rero nico bita donc la répression rero police de bourrage turakorana neza cyane ku buryo nk'ubu unye barampamagara bati mbega iyi certificat contrôle technique murabona itari ya magendo bo mu kugira ngo rero tuvane ibyo bintu bya certificat contrôle technique bya magendo narazanye cachet sec donc iyo cachet donc nayikuye hanze ni jewe ndanayishirirako kugira ngo ntihabe amatricherie à gauche à droite ibyo bintu rero twarabonye yuko byatanze igisubizo ciza cyane kubera bo nk'abantu bahora baza amamodoka mbere wasanga atama modoka agera kuri ntuze ku Kinogo hanyuma ugasanga haza nko ku munsi imodoka zitarenga 50 mugabo ubu unye robabwira yuko kuva aho dushiremo akariro no kubahiriza amategeko y'igihugu ubu unye turakira amamodoka agera ku 260 ku munsi imbere ya mwakira ya ndizarenga 50 ku munsi ibyo rero bigaca bisobanura yuko n'ubutunzi bwo muri Wotrago bwariyongereye kandi rero n'ikindi kintu twashizeho ni procédure de paiement kenshi wasanga ayo mafaranga barihisha nkaya transport public zigiye ruguru na anye mu gisagara ugasanga benshi baratoza ayo mafaranga ugasanga bashize mu mufuko na anye ugasanga muri contrôle technique baratoje amafaranga bashize mu mufuko hanyuma rero jewe ncandavuga nti oya ubu rero si muri contrôle technique kuko ni kintu a revenu fixe bo ncandavuga nti tukuguruze compte muri compte uyo muntu aje gusaba iyi service muri Wotrago contrôle technique aca genda tukamuha facture tuti wewe genda urihe muri banke ubu dufise compte muri banke specifique ati mugende muvese amafaranga kuri banke kuri compte hama muze muzanye certificatif de paiement hama certificat contrôle technique dusha dusigara tuyikora muze kuyitora bukeye bwaho ubu rero ibintu biragenda neza cyane amafaranga yariyongereye ahantu tusike dufise ingorane kubera amabisi arashaje cyane dutanga amafaranga menshi kuko urumva nka bisi imwe ikora ruguru ikaza n'izi zikora ngaha mu gisagara usanga kubera ubusaza bwazo donc ama pièce de rechange amafaranga tukoresha mu gukora reparation n'amafaranga arenze igitigiri c'amafaranga ayo mabisi azana donc les recettes aha rero ni politique turiko turiga kugira ngo turabe ukuntu ayo mabisi ashaje turiko turevaliwa tugira ama statistique tuti nkiyi mibisi tuyikorere étude de rentabilité économique
tukavuga tuti kuva itariki imwe gushika itariki 30 iyi bisi muyikurikirane, iyi ni bisi X, iriya ni bisi Y Z, muzikurikirane muri département technique no muri suivi exploitation. Ubu nivyo nashizeho, donc bashiraho ama statistique, donc tukaevaluwa kuva itariki ya mbere y'ukwezi gushika kwezi guheze tuti iyi bisi ama pièces de rechange twayikoze inshuri zinizi, amafaranga yagiyeho naya. Hanyuma iyi bisi aho yagiye ikora itwara abantu yinjije amafaranga ya. Turavye rero muri statistique ubu twararavye tuti dukorere ku mezi 6 kugira ngo igihugu kitabandanya guhomba. Turavye rero muri statistique dusanga hari amabisi menshi, nta na menshi nahari kuko yari amabisi leta ya Japo yari yahaye Burundi amabisi 100 kandi mashasha. Mugabo yacumenga mu bihumbi 12 mugabo ayo mabisi naho bari abajapone bayatanze ku buntu kuri leta y'u Burundi, kwari kugira ngo iriya yari politique ya marketing commercial, kugira ngo izo bisi 100 zizoshobore gushora donc ayandi mabisi 100. Mugabo twebwe mu nyungu tuzoba tuvanye muri ayo mabisi 100 mu kuyakoresha. Hama rero duce dushorera nduzeye ru Japo icatumye none ayo mabisi adashobora kwinjiza amahera. Icabitumye kubera murazi ikibazo dufise muri iki gihugu ni bamwe si bose. Hariho benshi bashize inda imbere, mugabo igihugu bagishira inyuma. Twebwe rero dukurikije impanuro za nyene icubahiro umukuru w'igihugu aduha, aravuga ati nimugende mushira igihugu imbere, mugabo izo ndazanyu muzishira inyuma. Ushize igihugu imbere hariho inyungu, kandi ubu uri kuriyungukira na wewe, ukungukira n'abanyagihugu, ukungukira n'igihugu. Donc rero iyo ni yindi ntambara tugomba kugwana, si mu Burundi honyene, ni mu bihugu byinshi nk'ibyo muri Afrika n'ahandi bakiri mu nzira yo gutera. Yego mwatubwiye ko hariho iki akarusho mu bintu by'ubutunzi buriko buraduga ngaha muri Otrako. Mbega muri kazoza kagufi mwamutegura kugura yandi mabisi kugira ngo mushobore gufasha abanyagihugu kwiyunguruza? Muri kazoza kahagufi naho ubutunzi buriko buraza ahantu hariko haraboneka ubutunzi ni muri control technique. Mugabo bwa butunzi bwa muri control technique nabwo ugaca usanga bumizwe na transport public, kubera yuko muri transport public hoho habandanya hazama. Bo ikintu twokora nuko muri programme ya leta nyane icubahiro ikigera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yarampamagaye turavugana, arambaza ati mbega mubona bimeze gute hariya. Bo ndamuha ishusho ukuntu ibintu bimeze muri Otrapati, reka turabukundu twofasha igihugu. Bo bansaba yuko nogira nduzeye plan de sauvetage. Iyo plan de sauvetage narayikoze ndayitanga. Bo iyo plan de sauvetage hariho na business plan tugomba gukoreraho kugira ngo turabe ukuntu twonagura iyi office. Bo muri ivyo hariho alternative ya mbere ni uko dushobora kwenteresa aba investisseurs bavuye hanze bakaza bakinvestisa bakatuzanira amabisi mashasha tukayexploitana hamwe, ico bita PPP, partenariat public privé, kuko ivyo nivyo bisigaye bikora cyane mu kugira ngo ibihugu bikiri inyuma bitera imbere. Ico bita donc les pays PPT, pays pauvres très endettés. Kuko les pays pauvres très endettés ikibazo zigira nuko zikorera kuri le taux de concessionnalité ziri exigé par la Banque mondiale na Fonds monétaire international. Nukuvuga yuko igihugu naho cyo bagishaka gufata ideni ayo mataux de concessionnalité barakubloka ntibakwemerera kuko bavuga bati none wewe niba ufashe ideni macro economique bo uzogishura gute? Mugabo ijya politique ya PPP nukuvuga yuko ujya azanye rijya tunga giwe ayo mabisi yiwe muca mugenda mugakorana akagenda yiyishura muri kumwe kugeza igihe periode mwahanye iheze
ugasanga vya bintu nawe birakwegukiye birasigaye izo nizo politike rero zisigaye mu bihugu pays pauvres très endettés isigaye ikora neza donc muri ibyo bintu rero iyo ni alternative imwe iyindi alternative nayo twasanze muri Otraco en fait le coût de rentabilité économique yakajya ka certificat ka contrôle technique kamwe twasanze en fait dukorera mu gihombo ngo kuri certificat contrôle technique imwe dukorera mu gihombo ku buryo ushiramo le coût ya imprimerie ijya kujya imprimerie ukavuga ati mbo twebwe twakoze commande y'amakarte angahe amakarte nk'ibihumbi 50 ugacu divisa kugira ngo urabe la rentabilité uronka kuri ya carte par rapport y'amafaranga wewe ugurisha iyo carte iyo carte rero turahomba cyane kubera yuko ni 8,900 kandi iyo carte ikaba ifise validité y'umwaka wose ico bita affaire et promenade muri ayo mamodoka bo ufashe bijya 8,900 8,100 ukadivisa par 365 jours utora ngayo utora amafaranga ageze ku 130 n'ibice or ubu avec le pouvoir d'achat actuel ndushobora gufata ayo mafaranga 130 uyagure n'igitumburu cyo kubasha gufungura ni make cyane ku buryo twasanze duhomba kuri ayo 8,100 duhomba 4,800 twebwe tugaca turekorta ayo yandasigaye nayo urabye twebwe ama equipment ni twebwe kuko dufite autonomie de gestion na autonomie administrative ni twe duhemba abakozi vya bihugu vya les équipements ni twebwe tuzikorera entretien urumva hariho le coût ya masse salariale le coût de maintenance et entretien bo hariho na ma dépenses ngubu unye kenshi dukorera kuri groupe électrogène n'ubu unye tuko turavugana ubu ni groupe électrogène iri kirakora ukobera ya ma problème ya délestage yo muri Nduzere Jitezo nayo nyene yirundi nta kuntu yoge ndishobora kuba wose kubera ko igihugu amazi yarakamye bon aho rero bigaca bituma haba les dépenses connexes ngubu ca gitoro ubu ni par jour ku buryo nagezaho nzana technique yo gukora délestage à l'interne good ndavuga ndi kubera ko dutangura saa 1:30 mutangure muce mushiramo groupe électrogène ni presque umunsi wose nantuzeye di premier au 31 donc nkavuga ati dukore délestage interne kugira ngo tugire gestion des dépenses tugabanye tushika saa 1:30 je ngaca ndababwira nti shiramo groupe saa 2 midi tuba tugiye mu gapose mugende muhagarike iyo groupe hanyuma mwongere muyishiremo saa 8 saa 8 ikore igere saa 10 muce muhagarike donc nuko rero dukora muri technique de gestion des dépenses ariko naho mwahuye n'ivyo bibazo byose twizera ko office ivyizigiro ko uteruje imbere ivyizigiro dufise umuntu ndashobora kwidekuraje nuguhangana ibibazo niba bihari nuguhangana nabyo ifopa yuko ikibazo kiza kikaguhenura wowe ugahenuka ugacugwa hariya mu mwonga oya ahubwo wowe urahangana n'ikibazo akaba ari wowe uhenura ikibazo kikagwa mu mwonga ikizigiro dufise nuko ubu tugiye kuba muri rentabilité donc problème de gukora ikintu ca rentabilité économique niyo mpamvu ubu ibiciro vya certificat vya contrôle technique twari twabidugije kuko twebwe ni coût de l'activité mugabe igihe twabidugije mu minsi heze harabaye aka incompréhension kubera ko abantu benshi bace bibaza ngo ni taxe or twebwe taxe mu mategeko y'igihugu taxe ni ikintu gica muri parlement kikaba validé par ntuzeye le Sénat no kuvuga iyo taxe itozwa na OBR kandi iyo taxe rero niba itozwa na OBR ni ikintu donc gica muri loi budgétaire loi budgétaire ntabwo ari statique ni ikintu annuel bavota bakagenda bashiramo cyangwa bimwe bakabikuramo oro twebwe au niveau ya taxe sur le contrôle technique icyo kibazo carakemutse kuko hariho convention ihari entre OBR na Otraco bo ikibabaje gusa nuko batwara menshi batwara 20,000 francs donc par certificat ya contrôle technique par véhicule bon or twebwe
urumva duhemba abakozi ni twebwe tugira entretien y'ayo ma équipement ni twebwe tugira aussi la maintenance ni twebwe tugira ntuze les dépenses donc murumva yuko en fait twebwe turahomba cyane ubu rero twavuze tuti reka tuduze tugeze kuri 50,000 50,000 iyo ni annuel 50,000 fata 50,000 ou divise par 365 jours par jour iyo modoka itanga ngaho n'amafaranga 170 ngaho si menshi kandi muri ico gihe twebwe tugenda kuri wa muvuduko kugira ngo tube muri harmonization na East African Community kuko uburundi buri muri communauté économique régionale ariyo bita EAC donc ico ni kintu abantu aho bakunda kwihendera nuko bakunda kuvuga ngo mu Bugande ngo muri Kenya ngo nshobora gukompana ngo ni Burundi ngo turakenye none Burundi ko tuguma turira turakenye pouvoir d'achat ushatse gukora comparaison ngiyo ça n'a rien à voir mwebwe muraba la politique yuko mu gihugu est-ce que hariho autosuffisance alimentaire ubu nta murundi yicwa n'inzara iyo ni facteur ya mbere ya pouvoir d'achat hanyuma ibindi navyo bavuga ngo n'ubukene nta gihugu na kimwe kidakene genda muri Cameroon genda muri Senegal aba fonctionnaire ba administration publique baramara amezi 3 amezi 4 batari bahembwa ariko mu Burundi twebwe nturumva na rimwe muri ministeri cyangwa mu gihugu hari aba fonctionnaire bagize rotare yo guhemba n'ukwezi kumwe donc ce qui veut dire que pouvoir d'achat iwacu irahari kuko pouvoir d'achat ni iki ni PIB na PNB ukaraba ego mu bukene burahari mugabo abo barundi ronti tubandanye twigunga ngo turakenye ahubwo ni tugende muri wa muvuduko kuvuga ati jewe ndakenye ndagize gute reka nkore hanyuma nanje ngira none ngubu igihugu turi ni igihugu bita mille et une collines ni misozi bo ibi bikavuga ngo uburundi abanyagihugu batunzwe n'uburimyi 90 ndakeka yuko binarenga kwijana donc muri iyo politique none ko ari ya misozi donc nukuvuga yuko niba tutunzwe n'uburimyi hariho problème y'isuri imvura iragwa bo mugabo ugasanga muri bwa bukene natwe turabwitera muri ya misozi ugasanga hari bamwe barima kuri yasi igogoma donc bya bindi ya technique y'imikobeko de courbe de niveau tukavyibagira kandi na bamwe usanga bakora niyo mikobeko bake ugasanga ya mikobeko imvura yaguye habaye isuri ugasanga ntibayantrete ngo bayizibure au fur et à mesure kandi ngo batere na za tiribisakumu kugira ngo bize birazana ntuze yego muravuze yuko abarundi batoshishikara bavuga yuko bakenye ibiganiro twabatumiyemo n'ikiganiro ubwenge nibwo butunzi twashaka kubaza mbega aba leader canke abategetsi abantu bafise ivyo bajejwe twumva ko mufise ivyo mwakoze ngaha kandi muriko murahindura mbega bo kwifata gute canke nyifato bo kwifata kugira ngo dushobore kuzamura ubutunzi bw'igihugu ntihagire umuntu ashobora kuba yashizwe imbere ngo ace yononera igihugu kuko baba ari umutwe bo inyifato ibereye mubona bo kwifata ni jendi bana bo sivyo nibaza yego cangwe bo ivyo mbona gusa nuko abarundi benshi nta rukundo rw'igihugu dufise l'amour de la patrie ico nico twagombye gushira imbere bo ikindi naco tugomba gushira imbere ubu bumenyi dufise mu Burundi turafise abanjenera agronome benshi turafise abaengineer aba docteur aba médecine turafise abantu benshi nditwovuga ngo turafise ubukene bw'abantu bize abantu bize barahari mugabo rero harabuze inshingano ngira volonté est-ce que abo bantu bamwe abo bize cyangwa nabatize est-ce que turihimiriza kugira ngo dushire urukundo rw'igihugu imbere kugira ngo twibaze tuti reka hajya banjeje banshize marque la différence ndahateza imbere mbona yuko ijya ntebe umudirecteur general yarayicayemo abagiye bahaca bose haraheze imyaka 30 niyo ntebe genda ugihindure ugura intebe nshasha ahantu nko muri Otrago
hariho ikintu bita le look l'image n'ahantu du proposer les services donc ahantu u proposer service ni ngo urugo rurimwe abageni abakobwa ubwo rugo rero rubagenderwa n'abantu baje kuresha iyo baje rero mu rugo ifo yuko ubwo rugo urusukura kwirembo bakabona bakakibona amashuri bamaze gushika mu nzu indani muri salo bakabona yuko hari bien organisé hariho order naho hoba hari abana bakiri batoye mugabo ntusange hari ishesheti riri hajya kwifotei akayungiro cyangwa umudahara isahani itagize ugasanga wewe nyene urugo uriyoruganije bo muri ugo rugo ugasanga umuntu azoza wese akavuga ati rujya rugo rurasukuye iyo ni image de marque iyo ni notoriété tuba wihaye kugira ngo werekane ubudasa bwaho hantu aho ni mesure d'accueil nicyo bita communication marketing twebwe natwe rero ico kintu kugira ngo abantu baze muri contrôle technique baraza benshi abanyamahanga bazungu abo muri region abakongomani baraza ibiki kugira ngo baze d'abord akeye ibe impeccable babakire neza babavugishe neza kandi hahandi bashikiye mu kubakira babahe intebe nziza babicare neza bumve yuko bakiriwe neza kandi service wewe ubahaye bagende banezerewe batidoga ngubu twari dufise abashoferi rero bari anatande ngubu saa sita itaragera baba bakirindiriye kugira ngo bafatanye amabisi kugira ngo bagire transport scolaire abana basohotse ku mashuri no ku mugoroba nuko mugabo rero mu kurindira wasanga bahagaze hariya mu biti nka kujya kavuga ati none aba bantu ibiki mugabo tugigira nga twaravuze tuti none bikunda reka tubashire intebe zijya ban kandi metal udashobora guterura ziri sude hajya nyene kugira ngo zigume ziri dans l'ordre ubu baricara bakanezerwa mbo twarashizeho ikintu bita limitation nico bita système de gestion de sécurité donc ahana hantu domaine technique donc hariho domaine donc muri côté technique où abantu bavuye hanze batagifise accès yo kugira ngo bahagere twaragize donc des limitations twashira donc les mini clôtures kugira ngo dusepare le côté technique na le côté public aho twakirira abantu kugira ngo tubahe ya service ivyo byose ni bintu mu Barundi tugomba gushira imbere muri ya contexte yo kugira ngo twiteze imbere duteze imbere naho badushize aho tujejwe ibi bintu rero ndibaza yuko muri context turimo benshi niba kubera izi ndyane ibi nibi hariho bamwe bagifisa agasuzuguro ko kugaya igihugu cyangwa kugaya bamwe mu bategetsi si byiza twari dukwiye gushira imbere urukundo rw'igihugu n'urukundo rundi tugomba gukundana twebwe abarundi kuko mu gihe tudafatane mu mugongo twese turiko turajabuka tugomba gufatana mu manduki kuko ujya mu kuba w'amazi tugomba gushiramo ingufu twese dufatanye kugira ngo twambuke ubwo ruzi twashizemo ingufu kugira ngo ntihagire n'umwe ari kuri uwundi kuko ujya mu kuba ugafata umwe akari kuri uwundi twese turagenda mugabo muri sauvetage hari bamwe bashobora kuba bazi koga hazorokoka bamwe twese ntituzopfa ico nico kibazo je maze kubona mu Burundi dushire hamwe dukorere hamwe dufatane urunana politique nta hatari politique ibihugu byose birafise politique mugabo politique ndize kuba intambamyi y'umuvuduko w'amajambere ahubwo politique itubere isomo icigwa cyo kugira ngo abarundi bose mu maparti politique turimwo mu budasa turimwo dare ntitugomba gusa twese muri politique abantu birabujijwe yuko basa ifo yuko haba opposition mugabo opposition muri politique hakaba ico bita débat d'idées débat contradictoire aho tukubakira habo yego mwatubwiye ko dufise ubutunzi naho benshi batabubona turiko turaraba muri Afrika ibihugu vyo muri Afrika turabona abantu benshi cyane bakiri bato
bapfira mu mabahari bapfira mu maocean bagiye hanze kurondera ubutunzi kandi iyo uri kuraganira n'abakiri bato naho baba muri kino gihugu iwacu umva ko benshi barota kugenda hanze basize ubwo butunzi butaboneka ngaha mu gihugu cacu mbega nka mwebwe nk'inararibonye ufise iki ushobora kubwira baguma bibaza ngo umunezero uri de l'autre côté canke twoshira mu ngiro gute ibikorwa kugira ngo dushobore kuvaloriza ivyo dufise canke tubihe agaciro bidutunge tubitunge nivyo ikibazo dufise ico kibazo ni kibazo bita ngo Eldorado Eldorado rero ni bihugu by'abazungu byateye imbere si mu Burundi honyene no muri Senegal hehe bo za Kenya za icyo kibazo kirahari mugabo rero kira muntu wese agomba kumenya igisamba yikoreye kirimo amaganya icyo gisamba wikoreye kirimo amaganya menya ukuntu wewe ucitura kugira ngo ayo maganya uyiture uyaheze nta muntu wo hanze azoza kugufatira ca gisamba cuzuye amaganya ngo akiguturire hasi ni wewe ugomba guhangana n'ibyo bibazo ugwaruka rwacu rero muri iyo context bwumvise yuko Eldorado ariyo hari ubuzima mugabo rero navyo biterwa n'ubukene buri muri Afrika ubwo bukene buri muri Afrika rero akenshi twabutewe n'abakoroni abantu nuko batagira courage cyangwa ingoga zo kubivuga ku mugaragaro kugira ngo tugire evaluation y'imyaka 50 iheze tumaze kubona independence abakoroni baraje muri kwa kudukoroniza baratubwiye bati wewe icara hajya tuzogufashisha ibi Banque Mondiale Fonds Monétaire International hanyuma ati ibindi rero uri kuraza ureklama sivyi wawe baravuga bati iri tungu ufise wewe nta bushobozi ufise bwo kugira ngo uje exploit wewe tuzoguha aya hama muri ca kigega bya bigega twaguhaye kugira ngo bizogufashe hama unume ntugire reclamation ugasanga hariho diamant hariho or hariho cobalt muri ico gihugu ugasanga aho kugira ngo babazungu bazane ya mayizine bayubakiraho twebwe bakreye les emplois baba jeune bariko bariruka baja muri ibyo bihugu bya Buraya cyangwa Etazini cyangwa muri Canada cyangwa muri Australia bagume ngabo iryo tunga ryabo baba ribo ahubwo bari noganza bari prepara baje exploiter hanyuma babazungu tuzofashanya dans le cadre de coopération technique mugabe ikintu bakoze niki baraza bakadufatira matière première iri brute bagaca bafata bagashira mu makonteneri ubwato bukaca bujana iyo onye burayi wabo niyo rero bestaye amayizine de transformation fini produit fini ugasanga twebwe hano ya or cyangwa ya jama ugasanga baduhaye indica ndikizi mugabo ugasanga bobo babitransforme ya hariya ugasanga ahubwo baranaje no kubitugurishaho ku giciro gihanitse cyane murumva rero ko abo bantu ari bo badusabuye ariko rero mu kudusabura natwe tugomba uhaguruka ubu rero hari hakwiye ikintu bita panafricanism mu myaka yo kurondera insinzi yo kwikukira hariho panafricanism mugabo kubera abanyafrika ba mbere twashize inda abazungu baduhenze turemera dutwagwa n'inda panafricanisme abagize resistance yo kugira ngo bo bashire ibihugu byabo imbere barabizize ba Kwame Nkrumah ba Lumumba ba Nasser abo bose barapfuye mugabo ubu imyaka 50 iheze ugwaruka la nouvelle génération mwebwe murimo mwari mukwiye kubona mukagira evaluation twebwe na twebwe turi muri generation twari tukiri bato tubona ivyo bintu ko twavutse darizane je navutse darizane 60 quelque dukura tubona twumva
abo bantu batugwaniye raba bagwa gasore ntibatevye mugabo rero twe twakuriye muri ibyo bintu turabibona ubu rero turiko turasaza ubu rero turiko turabwira ugwaruka ni muragaba ubu rero tugira tubasigire ikintu ca seconde révolution de révolte panafricanisme ubu nuko exige yuko ibihugu byose byo muri Afrika diamant or mwarumvise yuko natwe turi kugahiye de terre rare muri Bujumbura rirara bo hariho na oro hariho na cobalt mu Burundi bo ubu twogomba kwexige yuko abo bantu b'abazungu boza kuvyexploiter mugabo natwe ivyo vyuma kuki tutobyironderera si vyuma bireponda honoro tukabikomanda tukabivyimporta tukavyinstalla aho mayizine natwe tukayinstalla tukexporta twebwe nyene bityo aba bajene bacu mwebwe gwaruka bizoca bituma muguma ngaha kubera yuko iyo richesse la création d'emploi kuko nko muri izine ngiyo ndushobora gukoresha moins de 1000 personnes abandi gihugu murumva yuko ikibazo ca chômage kizoba gikenewe kiboneye igisubizo hanyuma aha rero ngabyo kuri cya kibazo cyanyu mumbajije bajya abajene birirwa biruka bagafata risque bakagwa mu mazi sivyo birirwa bapfa hajya baba bakurikiye iri tunga ryabo babanyaze nibyo baba bakurikiye burya mugabo bagiye bakagera iburaya ugasanga nanone barababwiye bati hariho aide sociale donc ni yindi serumu babatera kuko ya serumu baduteye hano no kugira ngo tudapfa hama bongera kudutera ya produit yo kudusinziriza ariko ntusinzire ngo uhereyo turasinzira bakakuvyutsa bati bandanye ufungure hajya hari imfashanyo twaguzaniye donc abazungu rero ikintu bariko baradukorera no kubandanya badusinziriza uko gusinzira rero turakwanza tukwanke abajene rero nkamwe mukwanke muvuge muti aho kugira ngo usinzirize ngwina ahubwo tukanurire hamwe tugire échange ivyo wewe ufise ubimpe ndagushorera ivyo jewe mfise ndabizane nanje munshorere ubu turi muri mondialisation ni B2B business to business donc habe des échanges ariko ndihabe ikintu bita déséquilibre kuko ibintu turiko turabona ni ibintu donc nditwovuga ko ari colonisation classique badukoreye turabona yuko baciye bahindura urundi rugendo badushira muri colonisation économique kutwicisha inzara umuntu kamubwira ati bo wewe nzokwambika genda hanyuma iyo mpuzu yawe ugasanga barakwambitse mugabo kwa kutwambika twebwe tukabandanya twemera ngo bazobandanya batwambika niyo example natanze hano ya Ultra niba Japan yatanze amabisi jana ku buntu jewe amabisi jana ngomba kuexploiter kugira ngo ayo mabisi jana mvanemo exploitation yayo ama incomes mbonye ama recette mbonye nce ngura ayandi mabisi jana ariko mbananye nshorera wawo mugabo ibyo bintu je mbona rimwe na rimwe biradusiga abo bazungu nabo rero ubu rero bahinduye urundi rugendo bahinduye batuzanye byafashe intera ya politike intera ya politike rero bayizanyemo bakakubwira ngo ngo wewe abanyafrika tubempoje ngo demokrasi ngo muri demokrasi mwege ngo muzokora gutyo bakakwempoza ngo les droits de l'homme ngo ibi nibi mugabo gasanga baciye bashiraho ama instance de décision aho umunyafrika atagira ijambo ngo muri conseil de sécurité ngiyo muri za CNDH Genève aho usanga umunyafrika ari minorize ugasanga wa mutego badushizemo na ma imposition en fait baduha bati uriya ari karagora kugira ngo tugende
ducukura ubutare bwa kiriya gihugu uriya twara kiriya gihugu cyangwa bajya abantu batwara igihugu bariko baratugora baca barakata ati reka dufate muri bajya barundi bari kumwe nyene tubazane tubamanipire ati mwebwe turabaha ikintu cyuzuza inda ariko rero mugende murwanye bajya bene wayo afet umuzungu akora ikintu bita teleguidage twebwe gasanga wewe nuwo muvukana muri ko muraryana kubera ko umwe yashize imbere inda ubundi yashize imbere igihugu ugasanga ibyo bintu rero biriko birasambura ugasanga ibyo bintu biriko birasambura abanyagihugu nk'ubu ikibazo dufise politique nta kibazo politique dufise mu Burundi ni kibazo tout simplement bakavuga bati abazungu runaka bujya butegetsi buri hariya ntitubushaka bakakora uko bashoboye kugira ngo bagusenye mugabo rero mugihe mwebwe muri ko muraresista ntibuzosenyuka naho mwokwemera bakabamara mwese hazoba igihe bantuzaye barumumba bankwame nkuruma banasere barwagasore bandadaye bazozuka yego turabona yuko abarundi benshi ndetse n'abakiri bato kenshi uriko uraraba muvuma ingene bimeze urabona umenga umurundi wese n'umunyepolitiki kandi bose ntibagenewe kuja muri politiki mbega vyogenda gute kugira ngo abakiri bato bahindura ivyiyumviro kurabona ko harimo bapfuye harimo abagize ikibazo mugabo bite ku vy'iterambere vyogenda gute kugira ngo abantu bashobora guhindura ivyiyumviro ofise impanuro iyihe kugira ngo duteze imbere igihugu duhaguruke tugiteze imbere ubutunzi bwiyongere ko tuzi ko neza ari ibintu bishoboka ko dusanzwe tubufise ubutunzi dushobora kubuduza twahinduye ivyiyumviro nk'impanuro ushobora guha abarundi impanuro nshobora gutanga niyi wanje uko mbona ibintu abantu bose ngume ngaha mu Burundi ariko no mu bindi bihugu bya Afrika niko bimeze abantu bose bumvise yuko kugira ngo babone ubutunzi ari uko baca muri politiki kugira ngo babone ama poste de responsabilité ari uguca muri politiki donc nukuvuga yuko n'ugwaruka dufise ntitwarushizemo iriya education yo kuvuga tuti we buriza amashuri urahejeje nturindire yuko leta ari izo guha akazi ahubwo gira esprit de création d'emploi ukagenda ugakreya ntuzaye une entreprise privée gukreya la création si ibintu bikomeye uragenda ukagira umugambi un projet d'investissement ukagenda ukayitura banki ati jewe ndashaka kurima hariya ibi bintu ukagira étude de marché ibi bintu giye kurima hariya muri zone de chalandise nshobora kuzobishoramo ni ibintu bakunda kufungura nzobishorera kuri aya masoko ya nayo iyo étude de rentabilité économique nayo ukajamo ni muri ico ca étude de projet ukavuga uti ibi bintu nzobikora buryo mugabo twese usanga nabo abajene mwebwe mwese murimo ugasanga mwese aba bavyeyi banyu bari muri politique ugasanga namwe mushaka gukora politique no si byiza abantu rero nitugire esprit de créativité esprit de conception esprit d'innovation twese ntituje muri politique politique ihegome izubaho kandi yarabayeho mugabo biterwa n'ukuntu abo banyapolitike bayikina harabayikina bakayikina nabi harabakina politike mu kibuga bakamarika bakagira amacenga ugasanga ibitsindo barabitsinze ariko atavunye ubundi mukinyi bariko barakina mugabo twebwe politike turiko turakina hano muri Afrika no mu Burundi niya politike yo kugenda mu kibuga tugenda tuvunana gukubitana ibica mu Burundi abo rero murumva yuko l'arbitre azoca gwa carton rouge ama sifflet azoguha carton jaune ubuso mukino niba umukino rero tugomba gukina mwiza niba turabakinyi beza kuko muri competition hajamo babiri cyangwa 10 mugabo hatsinda umwe
mugabo muri yo ya competition wewe umwe kugira ngo uzotsinde nukubera ko uzoba wakinye neza abazokina nabi bakagera bakubitana imica mu rundi bazobaha carton rouge aho nabanza ibitsindo utsindwa none twebwe abarundi tuzokwiga gukina neza umupira kugira ngo hajya kuri terrain tumarke les buts atakosa dukoze arbitre n'abantu bariko bararaba ubwo rukino batwa produce ati ujya yatsinze yakinye neza mugabo ntitube babandi bagenda gutsinda ngo ujya yatsinze ariko yatsinze yakinye nabi yego mushinga ntahe Albert utubwiye ibintu byinshi cyane kandi bikomeye mu byo muri ko murakora ngaha muri Otraco watanze n'impanuro ku bandi bafise ibyo barongoye watanze n'impanuro ku bakiri bato tugeze mu mwanya wo kurangiza kino kiganiro ariko imbere ko turangiza mbega urafise icyo ushobora kubwira abakozi bo muri Otraco by'umwihariko abakozi bo muri Otraco bo bisho ndababwira nico nama ndababwira kuko mpozako ngira imibonano myinshi kuko nico bita management collective management collective nuko ngenda nkagira ama assemblée générale menshi bo hakaba amanama muri comité de direction aba directeur jejwe na jewe tukavuga imigambi bo nkagira n'amanama ya comité de direction élargie ngashiramo aba chef de service n'aba chef de section ku buryo dukorera muri démocratie professionnelle donc aha rero tugaca tugenda ico dupfunditse twese nkabahamagarira yuko boss boshira imbere igihugu boss bo kumva yuko iki gihugu ari twebwe tuzogiteza imbere izo fashanyo ziva hanze zizoza zongerera ingufu twebwe tuzoba twashize imbere je préfère yuko imfashanyo zova hanze daere naho tukiri muri ya necessité kugira ngo tugire imfashanyo nizize mugabo twebwe zisange dufise umuvuduko ingufu nyinshi ziza ari nka 20% cyangwa 10%. Jewe sinshaka imfashanyo yoza ari 100%, kuko iyo ni imfashanyo iza kunsinziriza. Nshaka yuko urya anzaniye impuzu zo kwambara, jewe nca ndamubwira nti mbega ko izo mpuzu zo kwambara umaze kuzimpa, hanyuma après ukaza unshinyagurira ngo wayambaye nabi, ngo ntiwayimeshe, ngo ntiwayiteye ipasi. Ahubwo rero aho kubandanya umpa izo mpuzu zo kwambara, nyereka ukuntu nozambara, nyereka naje ukuntu izo mpuzu bozikora naje ngene ndazigurire, ahasigaye iyo charge uwo muruho ndiko ndaguha ndagukureho kugira ngo jewe nanje nifate anshaje. Mugabo abazungu ntibabishaka. Yego twari twabivuze, ariko mu kurangiza aba directeur généraux nkuko musanzwe murongoye Otraco, ko murabona ko mufise ikibanza kinini ya cyane mu iterambere ry'igihugu, urafise nabo ico babwira muri make? Bagenzi banje bo murabona n'umukuru w'igihugu atwita ati muri mboneza. Kuba imboneza rero twari dukwiye gutangurira kubonekera aho tuvuka, kugira ngo twerekane ubudasa. Jewe aho mvuka narubatse ishuri, école primaire. Nyanishobayira umukuru w'igihugu arampa amabati, arampa amafera beto, arampa isima. Ishuri naryubatse ku mafaranga yanje. Mugabo na fond hariho fond ya leta yamfashije kugira ngo ndariheraheze. Naratanze imiliyoni zirenga 30. Ugo n'urukundo rw'igihugu, kugira ngo nereke nanje hajya nataye uruzogi yuko abo bana nshaka yuko buba uburundi bwejo, nguko nanje nagize ico marira igihugu. Aho muri ako karere jewe ndurukamo mu Magarure na muri Bujumbura, naragize ibarabara y'imigenderanire muri ako ka village, abanyagihugu baragishimiye cyane. Hanyuma ikindi nagize naco nuko naguze amatongo
ndafise hectare y'inanasi hari amagana ku Muzinda ni ruhande rwaho mu Magarure iyo hectare y'inanasi narimye kijambere kugira ngo nereke bajya abanyagihugu ukuntu nabo nshobora kuba ndi imboneza ndabereke ya matekinike d'exploitation agricole bashobora kugenderako naho mu Magarure naraguze amatongo ndarima kugira ngo ndababere model nkagira ico bita agriculture donc c'est du plate-bande narimye amashu mu mashu narimye narakuye amatone 2 kugira ngo murugero babandi nabo bari ngaho kugira ngo nabo biyinspire nibyo rero no saba yuko imboneza twese twobonekera hajya tuvuka hanyuma tukongera tukabonekera na hajya badushize mu mabanga badushinze kugira ngo hahandi badushinze tuhakore tuhateza imbere mugabo ntituhateze inyuma. Ego mu kurangiza mbega murafise ico mushaka kubwira abariko baradukurikirana ndetse n'abarundi bose mbere ko tuca turangiza ikiganiro? Abariko baradukurikirana nagira ngo ndabaramutse ndabaramukanye urukundo rw'Imana n'urukundo rwa Kirundi rwo kugira ngo dufatane mu nda dukunde igihugu cacu natwe dukundane mu budasa turimwo kandi nk'abantu ndabashimiye namwe muri iki kiganiro cyo kugira ngo mugende mwumva ivyiyumviro nkatwe turi imboneza z'igihugu ndibaza yuko iciyumviro mwashize imbere kugira ngo mugende mutwumva natwe ico twoterera mu kugira ngo igihugu gitere imbere n'igihugu kive mu ndyane iyo ni initiative nziza cyane namwe ndabashimiye. Yego turabashimiye mushinga ntaye Albert biraboneka koko ko mufise ibintu byinshi mwakoze tuboneye kubatera intege mushishikare mukoreye igihugu mukoreye imiryango itari mike tubateye intege hanyuma turabifurije kuzosubira kugaruka muri kino kiganiro kugira ngo mutubwire ivyo mugezemo mbere ko turangiza twagomba kandi tubatume mu muryango cyo kuturamukiriza umuryango twizera ko mufise ego turabashimiye murakoze cyane. Turashimiye namwe bwe mwese mwariko mu gukurikirana kino kiganiro ubwenge nibwo butunzi aho twari muri Otraco uyirongoye akaba yatubwiye ibitari bike bamaze gushikako akaba yatubwiye ko umurundi wese akwiye kumenya ko dufise ubutunzi budasanzwe ko twoshira imbere gukora tugashira imbere gukunda igihugu umuntu wese akamenya ko ashobora kugira ahavuye naho ageze akaba yavuze ati abajene abakiri bato turakwiye guhaguruka tugakora ikindi naco tugakundana kuko abadakundana ntibashobora gushika ku kintu gikomeye. Tukaba tugeze mu mwanya wo kurangiza tukwifuriza gushishikara gutera imbere mushika mu kwirikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage birabandanya naho gutaha.